Nongeye kubaramutsa mwese muko murankurikira. Ndashima Imana kuno mwanya mwiza tungeye kuronka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kibazo shaka no musiko tuvugana ko nikibazo cerekeye ivyerekeye ingabire. Ni kibazo komeye abantu benshi twibaza babaza. Jewe ngikizwa cyari kibazo nari mfise cyane abantu benshi barakunda kumbaza bati none Imana guhamagarira iki wahamagarira wiki canka kibaza abarongozi banje mu pastori wanje abanyigisha ijambo ry'Imana cyo gihe habaza nti none ingabire yanje nzoyimenya gute ndazi ko ikibazo nawe ushaka kuribaza uti none mbega nomenya ingabire yanje gute. Rero nagira mvuga iki jambo rikomeye cyane rimo Efeso gice 2:10 havuga ngo kuko turi biremwa by'Imana twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza Imana ateguriye kera ngo tubigenderemo. Imana yatuhamagaye muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo twakije kubw'ubuntu biciye mu kwizera. Ntivyavuye ku kuba byiza byacu kugira ngo ye kugira umuntu yiremera canke yirata canke yirarira avuga ngo nakijwe nuko nasenze cyane nuko navuze ubutumwa cyane nuko nirinze nuko nakoze ibi. Ariko umuntu akizwa no kwizera biciye muri Kristo Yesu no mu buntu bwiwe. Ariko Kristo ntagarukiriza gukiza gusa, agarukiriza no guhamagarira gukora igikorwa ciza yahamagaye ngo ukore kera isi itararema. Bisubiye ngo Imana yari ikuzi kera nturi accident nturi sanganya ntiwihenze kuba uriho uko wavutse kose canke kuriho uko wakuze ivyo uri kuracamo. Ariko gikuru nuko uri muri Kristo Yesu. Iyo nshaka kuvuga bikomeye cyane niki nuko hariho ibintu Imana yaguhamagariye gukora, ariko ivyo biko gukora ntibikora muri wewe wenyene, ntibikora mu nguvu zawe, ubikora muri Kristo Yesu. Imana hari ibikorwa byiza yateguye kera muri Kristo ngo tubigenderemo. Bisigura yuko ibikorwa byose dushaka gukora turi hanze ya Kristo biba ari ibikorwa bipfuye, niko bibiliya ibyita ama œuvre morte. Ariko maze gushika muri Kristo ubutanga ubuzima bushasha. Muri ubwo buzima bushasha hari ibikorwa byiza Imana kera yateguye ngo umwe wese agenderemo. Jewe mu byanteguriye harimo nk'iki cyo kuvuga ubutumwa bwiza, harimo yandi madona mataramfise atandukanye Imana yashize muri jewe. Mugabo Imana ishaka ko ndayakoresha muri Kristo Yesu, ishaka ko tuyakoresha muri Kristo Yesu. So muri Kristo Yesu hari kuba byiza Imana guhamagariye. Bugira nasanze atakintu kiryoshe kwisi nko kubaho uzi ingabire yawe, uzi umuhamagaro wawe, uzi Imana guhamagarira. Kandi iby'Imana duhamagarira simpaka ngo twese tuvuga ubutumwa bwiza. Ibyo niko se abantu benshi dukunda kugira, aho tuzi yuko sito abaja mu mashengero tuhamagara abantu kuba mu bikorwa byo mu ishengero gusa. Tari ibikorwa byinshi Imana yashize muri twebwe, ibyiza byose bidasambura abantu, bitabonone, bitabajana mu vyaha, ivyo biri mu ngabire z'Imana Imana yashize mu muntu. Izo ngabire izugushizemo ukazimenya, ukazishuriga, ukazikoresha na madona matana Imana yagushizemo. Hari ingabire zindi zo mu ishengero kumbure nzozivuga ko mu minsiza, ariko nashaka ubwa mbere no munsi nk'intangamara canke intango duhagare ku ijambo muri Efesiens chapitre 2 verset 10. Iba ngo turi biremwa byayo. Mu gifaransa avuga nous sommes ses créatures, turi his creatures, turi poème. Mu kigiriki ni ijambo poème. Poème ni icivugo. Bisigaye yuko umunsi Imana yakurema muri Kristo Yesu, umunsi wavuka bwa kabiri Imana yarakwivuze ko amazina. Irakuvuga kuri umuntu mushasha, kuri umuntu mwiza, kuri umuntu w'agaciro, igusha na programme y'ubuzima bwawe, igusha na projet z'ubuzima bwawe. Bisigaye ko intambuko yose uri kurakora mu byo urakora byaba binini canke bito bivana nuko abantu bafata ibintu, ariko imbere y'Imana nta gikorwa kinini kihari, nta gikorwa gitonya kihari. Imbere y'abantu ibikorwa bisumbana, ariko imbere y'Imana ico ukora cose caba gito caba kinini, caba gufasha abantu 10,000 cyangwa gufasha umuntu umwe, kwaba guha igikombe c'amazi umuntu, harabona afite ingabire zo kwakira abantu mu nzu hospitalite, ugasanga akunda kugaburira abantu. Ivyo bikorwa byose biri muri Kristo Yesu. Kandi maze kumenya ko muri Kristo Yesu Imana yaguhamagariye gukora ntuba passif. Hari abantu iyo bumvise ngo twara maze ngo kuruhuka muri Kristo ngo byararangiye, baca babwira abantu ngo no, ngo mubwiye abantu ngo bica no. Muri Kristo Yesu harimo ubushobozi, harimo activité, hariho activité, hariho le repos dans l'activité. Turaruhuka muga tuko turakora. Rero bene data, muri biremwa byiza byo muri Kristo Yesu Imana yarabaremye, Imana yarabahaye ubuzima bushasha, yabahaye ubuzima bw'insinzi, ubuzima bw'ubwiza. Gikuru kumenya icuri muri Kristo Yesu, maze kumenya identité yawe, ukamenya Kristo ko ari ubuzima bwawe, ukamenya Kristo ko ari ubushobozi bw'Imana muri wewe, ko ari kurongora ibintu byose bigenda neza. Rero kuba epanu mu buzima s'amafaranga, s'amashure, s'igihugu urimwo, sikintu na kimwe suko abantu kwa producer, kuba epanu no kwimenya ubwa mbere, no kumenya Kristo, no kwimenya, no kwagira agakiza, no kumenya icuri muri Kristo, no kumenya icyo Imana guhamagarira. Hari kuba byiza Imana guhamagariye gukora ngo bigendere muri Kristo Yesu, nuko Imana ibagire neza. Abariko murankurikira batariko n'abakumbe muzura bino video, Imana ibahe ishuri icyo Imana yabagize muri Kristo.